wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Mu gice ca mbere ca Yosuwa niho nshaka gusa n'utanguriye, niho nshaka guhagarara. Ako kandi ndumva niwumva muri iyi minsi nguma ngaruka muri kino gice, nuko ari gice numvise mpwemu yarashira ku mutima gusubira kwiga ko mu buryo bundi. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo mu gice ca Yosuwa muri imirongo dusoma, turasoma imirongo imwe gushika ku murongo wa 18. Singomba kuyisoma, ariko kandi ndagomba gusoma imirongo imwe muri iyi mirongo, aho tubona ingene Mose yapfuye. Ku murongo wa mbere haravuga ngo Mose umusavyi w'Uhoraho amaze gupfa, Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane abo bantu bose ugo ruzi Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nk'uko nabariye Mose, uhereye mu bugaragwa no kuri uriya musozi Lebanoni ugashitsa ku ruzi rununi arigo Efurati, ugahitana igihugu cose c'Abaheti, ukakeza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, nigo ruzoba urugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Shika mushiramanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikama ushiramanga cane, kugira ngo witondere ivyagezwe vyanje bivuga, ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuze utambamire iburyo canke ibumoso, kugira ngo ugire ukuboko kwiza ahuja hose. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuze ubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditsemo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Haleluya. Amina. Iyi mirongo yose tubona dusomye ni mirongo itwereka ukuntu Yosuwa Imana yamuhamagaye canke intango yiwe. Ngira mvuge ngo mu buzima bwawe hari igihe kanaka, hari igihe mu ma circonstance atakuvuyeko, canke mu mpanuka, sinzi ko no kwita ama circonstance mu Kirundi, canke mu mpanuka canke mu bintu vyiyadukije wewe bitakuvuyeko. Hari igihe Imana ikwinjiza muri saison yawe nshasha, hari igihe Imana ikwinjiza mu bihe vyawe bishasha, bivuye ku kintu kitakuvuyeko, bivuye mu kintu kitari muri gahunda zawe canke bitari muri agenda yiwawe, hakagera ibintu vyiyadukije. Aha anya Mose yaramaze gupfa, amaze igihe kirekire arongoye ubwoko bw'Imana abutwara mu gihugu c'isezerano, yamaze gupfa, kandi ntivyari biri clair canke ntivyari bisobanutse ku bantu benshi, mbega ninde agiye gusubirira Mose muri kino kibanza. Ariko kandi Imana ihamagara uyu muhungu wa Nuni ari we Yosuwa, iramubwira ngo Mose umusavyi wanje yamaze gupfa, wewe haguruka, ni wewe ugiye gushikana abantu banje mu masezerano, canke ugiye kubashikana mu gihugu c'isezerano. Hari igihe mu buzima bwawe haba ari igihe cyo gutangura, haba ari igihe cyo kwinjira mu vy'Imana iguhamagarira, haba ari igihe cyo kuja mu wundi murongo mushasha, aho Imana igomba gutwara ubuzima bwawe mu mugambi ukomeye yakuremeye kubaho. Ngenda kwibutsa yuko hari umugambi ukomeye Imana yaremeye ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Bihora bintangaza, abantu benshi harashika ingorane, ariko iyo hashitse ingorane ikabigiye cabo cyo gusubira inyuma mu vy'Imana, ikabigiye cabo cyo kurekura canke cyo gutakaza ikibanza cabo, ikaba impamvu ugasanga kumbure urinjiye mu gihe akazi kawe karahagaze, ugasanga urinjiye mu gihe cawe umuvyeyi wari usigaranye arapfuye. Ivyo bintu byose Satani akagomba guprofita, akagomba gufatira kuri ivyo bigushikiye bitakuvuyeko ariko bikuremereye, akagomba kubikorera ko kugira ngo ubuzima bwawe abuvane mu kibanza c'Imana.
ariko ugasanga rimwe na rimwe bene ivyo bidushikira rimwe na rimwe Imana irabipermeta birashika umwasi akagomba kubikoresha ngo bidusambure, ariko Imana ikagomba kubigira igikoresho vyo kutwinjiza mu gihe cacu gishashe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igihe umwami Uziya yapfa, yari umwami yegeranye na Yesaya, yari umwami yatuma Yesaya adepanda kuri we, yari umwami yatuma Yesaya amwegere igihe cose ubuzima bwiwe bwubakiye kuri we. Ariko Bibiliya ivuga ngo igihe umwami Uziya yapfa, nico gihe Yesaya yashoboye kubona Imana. Mu gihe yibaza yuko ivyiwe biheze kuko inshuti ya hafi ihavuye, mu gihe umuntu yari ameze nka couverture hejuru y'ubuzima bwiwe, yari ameze nk'upfuye akahava, nticabaye igihe ciwe co gutakara no kwihebura, ariko cabaye igihe co gukura amaso ku muntu ya supporta, atangura gushira amaso ku Mana ikomeye, ayihishurira uko atari gushobora kuyibona igihe yari agifise ikindi kintu yegamiyeko. Ndaje kumesha muri kino gitondo ngo hari igihe Imana ihenura ivyo wegamiyeko kugira ngo ikwinjize mu gihe gishasha, aho izocika auteur na compositeur na réalisateur wa succès yawe yose ubuzima bwawe bugomba kwinjiramo. Haleluya, haleluya, amina. Rero Yosuwa Imana iramuhamagaye, ariko ndashaka murabe hari ikintu gikomeye nshaka gusohora hano hantu, dufatiye ku ijambo tumaze igihe turiko turiga kuri kino kintu cyo kubona ubwiza bw'Imana. Aya mashapitre canke imirongo ya mbere twasomye, tubona ingene Imana imuhamagara, tubona ingene Imana imuremesha, sivyo? Nukuvuga ngo Imana izana ijambo riri personalize, ijambo ryawe, ijambo rya Yosuwa ku gatwe kiwe. Ego agiye gukora igikorwa c'Imana, ariko Imana nayo nirikira musezerana ingene izokwiyerekana mu buzima bwiwe, ingene izomushigikira, ingene atagomba kugira ubwoba, ingene atagomba gutinya. Uretse ko Imana irikira mubwira ivyo igomba kumukorera, ahubwo Imana itangwe no kumuha n'imfunguruzo z'ingene ashobora kuroranirwa. Nyana kubwira ngo igihe cose Imana irikira hamagara ubuzima bw'umuntu, hari ibintu bishasha itangura gukora. Nico gituma ndagutumirira kubera amaso ikintu cose. Reka nakubwire, hari igihe usanga turiko turatazira Imana, ukabona umuntu muri eglise, ego ndavyumvura ashobora kuba waje ufise ingorane, ego ndavyumvura ashobora kubuza waremerewe, ariko bantu b'Imana ngira ndabinginge kandi ndabahe ikintu gishobora kugufasha kumenya ukuntu uba muri presence y'Imana. Nta kamaro bimaze igihe waje hano hantu ugatangura kwicara no kumedita ku ngorane ziwawe, kuko igihe cose mu vyo uri kuraca mudasobanukiwe Imana yo irafise cirikira bivuga. Rero iyo uje ngaha ugatwagwa mu ngorane yawe, ugasanga hari n'abantu kubita ijisho ukamubona kweri arizimia, uravyumva, kandi ukabona ko hakuzimiria mu roho ya Mungu, yazimiriye ahandi hantu, ukabona yagiye, ukabona yashishwe n'isura y'ibikandika ko ndashishwe, ariko ye nta kundi naje muri eglise, sivyo? Ariko bantu b'Imana, reka ndabwira ikintu kimwe, ntukemerere Satani kukwiba akaryo kawe ko kumva ico Imana ishaka kuvuga ku buzima bwawe, kuko naho wowe umenga umeishiwa, uravyumva, rimwe na rimwe ni intango y'Imana yo gukora ibikomeye mu buzima bwawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya, amina, sivyo? Nukuvuga ngo ikintu ca mbere Imana yakoze mu buzima bwa Yosuwa, yarashizeho intumbero. Igihe cose Imana ije guhamagara umuntu mu buzima bwiwe, Imana niyo determina intumbero. Hari abantu muranuva ngo jewe ngo nshaka, ngo jewe nshaka, nta jewe nshaka, nta jewe nshaka. Uravyumva, Imana ihamagaye ubuzima bwawe, umuntu wese yaremwe, uravyumva, wameremewe umugambi kanaka Imana yashize ku buzima bwawe. Nukuvuga ngo nitwavutse kugira ngo turealize gusa imigambi yacu. Rimwe na rimwe hari igihe tuyita yacu, ariko ari Imana yishize mu buzima bwacu. Aho nabwiye ngo igihe cose ugomba kugengenana n'Imana, ugomba kumenya yuko Imana ariyo ishiraho intumbero nyamukuru. Imana ni ishiraho les objectifs canke objectif imwe igomba kugira ubuzima bwawe. Ico ni Imana yakoze igihe yaza muri Yosuwa, ishiraho ugo rufatiro. Ikigira kabiri, Imana yamushize ahantu imwereka yuko agomba kuba umuntu ari mu kibanza co kumvira, kuko umuntu wese agomba kugendana n'Imana. Ikintu kidashobora kuva mu rurimi rwawe no mu mibereho yawe ni ikintu citwa kumvira. Vuga uti kumvira. Haleluya, kumvira Imana uko bimeze kose. Imana ifasha Yosuwa, iramutahuza yuko niyumvira ijambo ryayo, igihe azogendana nayo akagenda yumvira, Imana ntizobura kumugirira neza. Ikiri na cone, Imana yamutahuje yuko igihe cose azoba mu ijambo ryayo, bizokwama bimubera source y'inkomezi. Igihe cose ukeneye kumenya inkomezi zawe ziri, ugomba gusobanukirwa neza muntu w'Imana yuko inkomezi zawe ziri mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Inkomezi zawe ziri mu ijambo ry'Imana, aho Imana ikugaburira amavitamine agukomeza bijanye n'ivyo uri kurahangana navyo, ni mu ijambo ryayo.
igihe cyose ijambo ryawe ribaye mu buzima bwawe, igihe cyose ugomba kumenya neza udakekeranya yuko uri umuntu mu byo uri kuracamo byose naho uri kuraja uri umuntu agomba kuzororanirwa, kuko ijambo Imana yagushizemwo, canke ijambo Imana izokwemerera ko usoma muri iyo minsi, ijambo Imana izokwemerera ko wumva. Reka ndababwirega abantu b'Imana, iyo umuntu anyotewe ijambo, Imana iriyahanja ikakuzanira ijambo rijaye n'ico ukeneye, kijaye n'ikigusohora aho uteye. Yesu ashimwe cyane. Uzohura n'umuntu akubwira ijambo, uzosoma Bibiliya bumve urarongowe gusoma ahantu kanaka, ikintu cyose igihe umutima wawe uritune, igihe umutima wawe uhindukiriye kwakira ico Imana ivuga, igihe umutima wawe unyotewe kumva icimviro c'Imana muri periode canke muri saison iyo ariyo yose uri kuracamwo, nyana kubwire ngo igihe cyose iri jambo ry'Imana rizogushika ku matwi, rizoza rikubera inkomezi. Bihora bintangaza, nukuri ndashimira Imana abantu benshi hano muri kino kibanza batandukanye bahora badushitsa kw'intahe z'ivy'Imana bakorera. Mwari mubizi hariho abantu usanga bafise ibintu byinshi bibabuza kutwegera, umuntu atabaza ico bivako, ariko ndabankuhaje kudushingira intahe. Hari abantu badushingira intahe vy'ukuri. Reka nakubwira, iyo abantu bagushingira intahe, hari igihe utanga ijambo ukabuza ko ari iry'Imana, ariko iyo umenye ico ryamariye umuntu mu buryo bufatika, natwe bisubira kudutera intege. Yesu ashimwe cyane. Bisubira kudutera intege. Ariko kimwe mu bintu bihora bintangaza, hari abantu bicara ngaha nkatangura kuvuga gutya, mpemu yaragatanga kukubwira ibindi bitandukanye n'ivyo ndiko ndavuga, mwumva umuntu akama ngo wa musi wari kurigisha, ngo warigishije ngo uravuga gutya, ndavuga nta sivyo navuze, ngo warigishije ngo uvuga gutya, ngo numva gutya ngira gutya, ni ambo okay, ukacumureka kuko wowe nivyo yumvise kandi nivyo Imana yamubwiye. Bona sifesa. Rero igihe cyose ijambo iryo ari ryo ryose wokumva, igihe umutima wawe uhindukiriye kwakira ico Imana ivuga, mu ijambo ryose wumva wamusanga. Murambwira abantu nkavuga nti nukuri Imana yarampaye umutima wo guhezagirwa n'ijambo ry'Imana. Wana hari igihe wumva umuvuga butumwa ukumva umenga yadekonye canke yavuze nabi, hora bibashikira. Aho ngenda guye ko je umuntu wese ahagaze akavuga ivy'Imana, naho yo bari kavuga ibiki, nukuri namasanga nahezagira. Nta na rimwe n'umuntu ahagurutse agasoma verse numva umenga ndahezagira. Uravyumva? Rero ngomba kuvuga ngo igihe cyose umutima wawe uri dispose kubijaye n'ijambo mu buryo bwose, muri forme yariyo yose, muri sorte y'umuvuga butumwa yariyo yose, ari uvuga shushe, ari uvuga nk'usinziriye, ari uvuga ukomenga aragushitse kwishuka, aragufutse arakubwiye ngo bonne nuit. Uravyumva? Peu importe style. Uravyumva? Igihe cyose umutima wawe unyotewe, igihe cyose urumva ico Imana kiravuga, igihe cyose hariho message yawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ebana n'uruyoya rwovuga ukumva Imana iravuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dufise abana mu nzu, hari akantu bavuga nkumva hari ikintu Imana imbariye muri ivyo bintu, sivyo? Kandi ukabona bivuze arengana ata importance. Aravyumva, igihe cyose umutima wawe watahuye agaciro k'ijambo, igihe cyose Imana izovugana na wewe mu nzira zitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi ni vyo Imana yabwiye Yosuwa. Ikindi kintu nashaka guhagarara kuno munsi, ariko numvise ikindi gihe tugomba kwiga ko nuko igihe cyose Imana iriyerekana mu buzima bw'umuntu, uravyumva, afise ico niro kwita ubushizi bw'amanga, umuntu ari courage. Kimwe mu bintu nifuza gusengera ku bantu, uravyumva, Imana ikongera ubushizi bw'amanga, Imana yongere courage mu buzima bwawe. Iyo traduction ngize niyo. Haleluya. Bona sifesa. Uravyumva, Imana ikongere courage, kuko yarabwiye Yosuwa, naho yari kiramubwira ati nzogukorera, nzokuba hafi kuko nabaye impande ya Mose, nzokugira ibi nibi, nzogutangaza, nzogira gute. Imana aramubwira ati prends courage. Uravyumva, prends courage. Abantu benshi baracika intege, abantu benshi ntibashishikara. Iyo umuntu avuze ngo prends courage, iyo umuntu avuze ngo shishikara ufise ubushizi bw'amanga, nukuvuga ngo akubwiye ngo shishikara muri ya nzira nyene, shishikara muri ya mico myiza nyene, shishikara muri ya habitude nziza yemegwa n'Imana, shishikara muri ca kintu gushika ubonye gutabaga kw'Imana gushika kuzema bwawe. Haleluya. Niwemere ikiguca intege, niwemere ikikubuza kubandanya ivyiza Imana yakubwiye kubandanya, niwemere ntiyagire ikiguhagarika. Prends courage. Igihe cyose Imana iraseruka mu bantu bari courage, sivyo? Iyo ni karite igomba kuza mu buzima bwawe nk'umwana w'Imana. Uko Imana igukuza, ndasenga kugira ngo yongereze capacité, yongereze courage mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ntubihebe, ntubihagarike, ntubivamwe, ariko kandi shishikara mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Haleluya. Ikindi tubona ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 15, Yosuwa agenda atangura guhagurutsa abantu kugira ngo baje mu ntambara. Ahagurukije abantu ngo baje mu ntambara, ahamagara imiryango yose, arababwira ati nimuze, nimuhaguruke, mugende mufate igihugu Imana yabasezeranye. Ndasubiye kandi kunota yuko naho Imana yakibasezeraniye,
baracafise uruhara rwo guhaguruka bakaja kugifata. Hari abantu benshi bihenda, hari inyigisho nyinshi z'ibinyoma zaje, uravyumva? Sinzi ryari ariko ndakwinginze muri janvier unyihanganire ntusibe kugira ngo ibintu tuvyaprofondise neza. Hariho inyigisho nyinshi z'ibinyoma zibaho, atakindi zijeje no gukora atari kudemobiliza abantu muri responsabilité zabo. Yosuwa arababwiye ngo Imana igiye kuduha igihugu, nimuhaguruke abwigisha ingabo. Yari akiri mushasha, ntibari bazi style y'uburongozi bwiwe, ntibari bazi kapasite ziwe zo kurongora, ntibari bazi ivyo ashoboye. Yarahejeje kuramplasa umurongozi ateye ubwoba, ameze nka Mose, adasanzwe, umuntu yari speciale. Ntivyari vyoroshe kuza mu kibanza c'umugabo ameze gutyo honya. Ariko arahagurutsa abasirikare, aravuga ati nimuhaguruke tugira ngo tuje gufata igihugu Imana yaduhaye. Ariko kandi nimuhaguruke, atangura kubahagurutsa, uravyumva? Ariko kandi kenshi birantangaza kubera ko Imana igomba gukora ibintu dusaba ko natwe tugira ico dukoze. None Imana nishoboye vyose, none Imana niyokoresha n'amabuye n'ibiti, none Imana kwa Farao ntigeze no gukoresha inzige, igakoresha n'ibikere bigapersuada umuntu, cyangwa igakoresha umarayika w'urupfu. Nuvuga ngo Imana iramaze kutudemontra mu ijambo ryayo yuko bikenewe ko ikora ata muntu ari imbere ashobora gukora ata muntu ari. Ariko kandi kenshi muri kahise k'ijambo ry'Imana, Imana ivyo yashatse gukora vyose yagombye kugira umwana w'umuntu nk'umupartenaire. Haleluya. Yosuwa arabahagurutsa, ega Imana izokiduha, ariko ça n'enlève pas uruhara rwawe. Barundi kazi tugira amahoro. Abantu benshi mwarasenze, mwarisonzesheje, mwaragize gute, ariko ngana kw'ikintu kimwe ngo imwe mu nyishu y'Imana izoguha. Ega Imana iragomba kukwinjiza mu vyawo wasengeye, ako kandi ya Mana nyene wasenze ikavuga ngo ngiye kubikora, nisubiye kukubwira kandi wewe nyene ngo haguruka. Ushobora guhaguruka wiruka, ushobora guhaguruka ukora ikintu, umwe wese mubwira guhaguruka afise icakora, uravyumva? Ariko ndabona aba bantu bikigiye mu gihe ca Yosuwa, Yosuwa arababwiye ngo nimuhaguruke. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Ariko kandi hari principe nshaka gusohora nga ku murongo wa 15, sivyo? Duhere ku murongo wa 12. 1:12. Kandi Yosuwa abarira abareyubi aba Rubeni, aba Gadi n'igice c'umuryango wa Manase, ati nimwibuke rya jambo Mose umusavyi w'Uhoraho yababariye, ati Uhoraho Imana yanyu arabaruhuye abahaye iki gihugu. Nuko abagore banyu n'abana banyu n'amasho yanyu bize bisigare muri iki gihugu Mose yabahaye co hakuno ya Yorodani. Ariko mwebwe, uravyumva, mwese abahizi muze bujabuke imbere ya bagenzi banyu mwitwaje ibigwanishwa kugira ngo mubatabare gushitsa Uhoraho azohuruhurira bagenzi banyu nk'uko namye yabaruhuye, nabo bakegukira igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye, hanyuma mube mubone kugaruka muri iki gihugu mwegukiye. Haleluya. Haleluya. Aha anya arikabwira umuryango wa Rubeni n'uwa Gadi, sivyo, n'uwa Manase. Iyi miryango itatu, Rubeni, Manase na Gade, iyi miryango itatu Mose muri depa mu kudepartaja iki gihugu cikanani Imana igiye kubaha. Mose bobo yabahaye portion canke yabahaye amatongo yo hakuno ya Yorodani. Ariko kandi mu gihe ca Mose yarabahaye itegeko, aravuga ati namwebwe mwa miryango mwegukiye hakuno ya Yorodani, abandi bategeza kuja Yorodani bagende gufata ibisagara vyabo. Ariko kandi mwebwe mwo hakuno mwa miryango itatu, Rubeni, Gade na Manase, mwebwe muzoza musige abagore banyu n'abana banyu bazoshika. Ariko nibamara gushika hakuno ya Yorodani, mwebwe abagabo b'abahizi b'intambara ntimuzoba mushitse. Ariko kandi ndabasavye mwebwe naho muzoba mushitse, mwemere mujabuke mugende kugwana no gusesa amaraso yanyu ku bwa bene wanyu bazoba bakiriko baragwana kugira ngo baposede portion canke territoire yabo. Mwebwe naho nzoba namaze kubashikana mu mugisha wanyu, ndagomba yuko muhagurukana n'abatazoba barawushikamwo kugira ngo mugende kugwana hamwe nabo. Hariho possibilité ko mupfirayo, hariho risque yuko mutakaza, hariho risque yuko mukomereka, mutazoba muri ko mugwanira ubutaka bwanyu. Ariko kandi Imana izana principe ya association, Imana izana principe yo kugira gute yo gushigikirana. Reka nababwire abantu b'Imana, nimba uri umuntu
agomba kubona ubwiza bw'Imana muri uno mwaka, ngenda nakubwiye ngo ikintu ca mbere mpwemu yera akora mu buzima bwacu, adukuramo forme yose, adukuramo ubwoko bwose bwo kwikunda, adukuramo inyota, adukamyamwo envie canke ibintu byose bitubamo mu buzima byo kwikunda. Wowe uzoba washoboye gushika mu vyawe, ariko ndacashaka yuko ugwana na mwene wanyu, umufashe kugwana kugira ngo ashike mu vyiwe. Reka nababwire abantu b'Imana, iki kintu niwagitahura kizokugurira imiryango myinshi mu buzima bwawe. Iki Mose yarakivuze atarapfa, na Yosuwa arasubiye kandi kucibutsa. Reka nakubwire, hari ahantu mu buzima bwawe utagomba kwihenda, hari ahantu umugambi w'Imana udusaba rimwe na rimwe no gutanga inkomezi zacu, no gutanga n'ivyacu, no gutanga ubwenge bwacu. Atari igihe gusa turiko turarondera inyungu zacu ziri propre. Reka nababwire abantu b'Imana, igihe cyose uguma wiyumvira kuri wewe, igihe cyose amaso yawe ahindukiye akaraba kuri wewe, reka ndabereka Imana yaduhaye amaso araba hakurya ntaraba in. Mukeneye kwiraba indani mugenda muri scanner, uravyumva? Aho kandi Imana yaduhaye amaso araba l'autre, sivyo? Ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo igihe cyose mu buzima bwawe ushobora gusobanukirwa yuko, uravyumva, Imana niri concerne n'utu business twawe wowe personnel. Imana niri kirubaka akazina kawe, Imana niri kirubaka ubwami bwawe, Imana niri kirubaka agatitre kawe. Imana nta kintu na kimwe, reka nababwire, nta kintu na kimwe. Imana yacu si Imana emotionnel, ariko Imana yacu ni Imana ya vision, ni Imana y'umugambi muniniya. Igihe cyose iri kiriyegereza umuntu, igihe cyose imegereza uyundi. Ku murongo wa 16 ushobora ku murongo wa 18, nimba ufise Bibiliya yawe usoma aha hantu. Yosuwa amaze kubabwira amategeko y'intambara ingene zigiye kugenda, ngo nabo bayishura Yosuwa. Aha uhasurinye cyane, nabo bishura Yosuwa bati ivyo tubariye vyose tuzobikora, kandi aho uzodutuma hose tuzojayo. Nkuko twahora twumvira Mose muri vyose, niko nawe tuzokumvira. Mugabo rero, biro umuntu mcane ati mugabo rero, aha onyusurinye cyane, Uhoraho Imana yawe azabane nawe nkuko yabana na Mose. Mwumvise iyi condition? Akantu makumvise, bwira umuntu mcane ati Uhoraho azabane nawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Birakenewe ko Imana ibana natwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uhoraho azabane nawe. Baranamubarira bati, reka tunakumenyesha 18, umuntu wese azogarariza akanka icagezwe cawe, ntiyumvire icumu bariye cose, azokwicwa. Mugabo shikama ushira amanga. Haleluya. Abo twari kumwe ejo kwa Mungu heze, hari ikintu gisa nk'ico twavuze, ariko bibuke ko no munsi umutwe amajambo uravuga ngo ni gute umwita gute, sivyo? Wamuhaye izina irihe. Reka ndakubwire, aba bantu Yosuwa yarabamobirije. Urabona, Yosuwa yari umukozi wa Mose, baramubonye agendana na Mose. Ariko kandi hari ikintu cakarakterije igikorwa cose Mose yakoze. Mose yarakoze ivy'Imana imusaba, ariko n'Imana yarahagararanye nawe. Munyumve neza, ndashaka gusurinya kuri importance yuko Imana ihagararana n'umuntu w'Imana. Ndashaka gushimikira kugutahura kwawe yuko mu byo uri kurakora byose, uravyumva, hari ahantu Imana igomba guhagararana nawe. Aba bantu bari impande ya Yosuwa, ndumva bari abantu bafise maturité, baremeye ko abarongora, baravuga bati vraiment ivyo dutuma byose tuzobikora. Iyi direction canke ubu burongozi bwawe turabwemeye. Aba bantu bari bakuze ku buryo nta competition canke nta guhiganwa kwashobora kuba hagati yabo. Bari bakuze bikwiye kugira ngo bashobore gusobanukirwa ubugombe bw'Imana. Barabwira Yosuwa ati, ego tugiye kukumvira, tuzogushigikira, tuzobana nawe mu burongozi bwawe, ico uzotubwira cose tuzogikora. Yosuwa, nugira ikibazo ngo umeze gutya canke umeze gutya, kwa kundi nyene Mose yahora dutuma tukagenda, nawe ico ugiye kudutuma cose tuzogikora. Uravyumva? Bamugirira isezerano, bamwemerera loyauté, bamwemerera kumumvira, bamwemerera kwisumeta kuri we, bamwemerera kumucira bugufi. Ntibari bamuzi cyane mu buryo bw'ubuye gukurongora. Reka ndakubwire, urashobora kuvuga ngo umuntu uramuzi, ariko rimwe na rimwe abantu benshi tubamenyeshwa n'ama responsabilité. Hari undi muntu yavuze ngo umuntu wakwera umumenya ronsa amafaranga. Uravyumva? Kuko hari igihe ubukene bunyegeza ingeso zimwe zimwe, sivyo?
ni ukuvuga ngo hariho ibintu mu buzima bwacu bituma abantu batumenya. Bwana asifiwe sana. Rero ngaha haba hariho riske. Igihe wubatse urugo niho uzokwimenya. Hariho abantu benshi bibaza ngo bariyizi, ariko ndagutumiye muri mariage. Bwana asifiwe sana. Ndagutumiye kurongora no kurongorwa. Uravyumva aho onye uzoza kwimenya neza uriwe. Hari ibintu bidushira ahabona. Hari ibintu bigaragaza ico turico nico tutarico. Hari ibintu bitukura mu buryo twari turi prétentieux tukibaza ngo turi abantu bafise amakarite. Hariho amadefi dushika ko mu buzima akashobora kuba ari ama responsabilité y'akazi, cyangwa gishobora kuba ari kigeragezo uri kuracamo ukaza kwibona réellement uriwe. Ni ukuvuga ngo abantu bamwe bamwe batarashika mu bintu bimwe bimwe ntidushobora kumenya ko ari beza. Bwana asifiwe sana. Rero Yosuwa baramwemereye hamwe n'ivyo byose bati ivyo byose wewe tuzogushigikira. Ico uzodutuma tuzokumvira. Même degré d'obéissance ku gihe ca Mose niko tuzokumvira no ku gihe ca. Ariko please Imana yawe igutabara kandi igufashe. Uravyumva? Ikore gute? Imana yawe igufashe, Imana yawe igutabare. Uravyumva? Haleluya. Sivyo? Ebana, ibane na wewe muri vyose. Sivyo? Imana yawe izobane nawe nkuko yabanye na Mose. Iri jambo rero rifise importance rikomeye kandi nico kintu ushaka guhagara ko kuri no Mose. Yesu ashimwe cyane. Reka nabwire abantu b'Imana. Hari ikintu twihenda ko tutagira kidakwiriye. Je nasanze abantu benshi, reka ndakubwira ikintu kimwe, hari ikintu udashobora gukora. Nasanze hari abantu bagwana n'abantu ngo ntibabumvira. Nasanze hari abantu bagwana n'abantu ngo ntibabarespecta. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Turetse mu makado figure ushobora guhura n'ikiyendiscipline kimwe caherejeko. Ngenda kubwira ikintu kimwe, wewe nta kintu, reka ndakubwire, nta muntu n'umwe ashobora kwiyemeza abantu ngo bamujye bamumire. Hama ngo ucike tuvuge digérable. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Bagabo bagore muri ngaha, bakoresha muri ngaha, reka ndakubwire nimba ari ikintu tudashobora kwempoza. Uravyumva? Kiretse ababihabwa n'amategeko. Nimba ari ikintu kigoye kwempoza, biragoye kwempoza estime abantu bakugirira. Nushobora gukankama ngo abantu bakubahe, nushobora gukankama ngo abantu bakwemere, nushobora no kuvyimba isura ukavuga ngo tasema madogo, ukaza imbere y'abantu ukrana, noneho ugasanga uravyishe. Uravyumva? Urabona? Rimwe na rimwe hari n'igihe ushaka kwigira umunyabwenge ukavuga amajambo menshi kugira ngo abantu babone kuri intellectuel. Uravyumva? Ariko kandi Bibiliya ivuga ngo uravyumva ubwenge bw'ikijuju n'uguhora. Uravyumva? Rimwe mu gushaka gupruva cyane ahubwo uratakaza. Abahora bakwemera bagenda bagabanuka uko ushaka kubishiramo ingufu ngo bakwemere. Reka rero ndabadekuhaje ndababwira no munsi ngo nta kintu na kimwe woshobora gukora kugira ngo wiyemeze abantu. Kwemegwa n'abantu, kugira estime mu bantu, kugira ijambo, kuvuga abantu bakumviriza, ivyo onya nibiva mu gitugu cawe, nibiva no muri manipulation. Uravyumva? Ariko kandi ivyo ni Imana ibikora mu buzima bw'umuntu. Yosuwa yarababariye aravuga ngo nimukore uku. Abwira abantu bamuruta bamwe mu myaka ati mwebwe nimuze mujabuke, mwe muze mugarukira aho hantu. Baramubwira ati Yosuwa, ico uzodutegeka cyose gukora tuzogikora. Aho uzotubwira kuja hose tuzojayo. Ariko kandi Yosuwa ugira amahoro kandi ugira ikiganza ciza. Imana ibane nawe muri byose nkuko yabanye na Mose. En d'autres termes ni condition. Hamwe no kuba komanda mwiza, hamwe no kuba umugwanyi mwiza. Ivyo nibisaba ubuhizi bwo kuri front. Ivyo turakwemera mu kugwana. Ariko kandi nimba ushaka gufata ikibanza ca Mose, sibigarukira gusa mu vyo kugwana, kuko ni kibanza c'uburongozi gikuvra non seulement intambara, ariko gikuvra n'ikindi kintu n'ukundi kuntu tukubona n'ikiganza c'Imana ku buzima bwawe. Imana itagushingiye intaye muntu w'Imana, ibintu bimwe biragoye mu buzima bwawe. Nico gituma iyo tuvuze ngo Imana igiye kugaragaza ubwiza bwayo ku buzima bw'abantu, ndagomba kubwikirwa ngo nigihe Imana igiye kwigaragaza mu buzima bw'abantu bamwe mugomba yuko abantu babemera, ugomba yuko abantu baguha umwanya ukwiriye, ugomba ko abantu bagushira mu kibanza ukwiriye, ariko umenga batariko barabibona. Iyo Imana ije ikagushingira intahe ikwemeza abantu. Bwana sifiwe sana. Mbwira umuntu mwicaye uti Imana izokwemeza abantu. Hari abantu bamaze guta amafaranga menshi, hari abantu bamaze gusororera abantu benshi, hari abantu bamaze kwicarika abantu benshi ku migoroba. Ugenda ukubita uturobi wicarika uyibongo none ngo bona ngari bande batanyemera, none ngo bona bidagotere, warushe wahwereye, watabutse. Uravyumva? Ushira inkomezi mu gukora ikintu Imana igomba kugukorera mu bisanzwe.
c'est Dieu qui témoigne pour nous. Na namwe twege twishingira intahe, dushingira intahe we hama nawe akadushingira intahe. Amafaranga yawe yahahereye, uravyumva, uratinya no guhana, uratinya no gukosora, uratinya no kubwiza ukuri abantu kuko uri kurazigama approbation yabo. Uri kurazigama ikibanza. Baravuze umunsi umwe ngo Janine niwe mwiza, baravuze ngo Ezekiel ngo nuwa grave. Umaze kumva bariko barakwadoha, rushaka gutakaza ico kibanza. Ariko hari ivyo Imana irikira gusaba, bigusaba yuko kumbura uvugisha ukuri. Hari ivyo Imana irikira gusaba, bigusaba kumbura yuko utwara abantu muri direction y'Imana. Ariko kubera bigeze kuvuga ngo ruwa grave, nukeneye gutakaza ko kana. Bwana sifesa. Biragoye gusubirira Mose, biragoye kuza mu kibanza ca Mose. Biragoye kuhamprasa umuntu nka Mose. Umuntu yagendanye n'Imana 40 ans. Ngira ata Musa atagitangaza cabaye mu buzima bwiwe. Arapfuye, wewe waramukurikira aho Mose yashika, Yosuwa ntiyashika. Nigiye Imana yamuhamagara muri presence kasigara epfo ku musozi, haranuka atemererwa gushika. Nigihe yabari mu ihema ry'ibonaniro kagarara hirya y'umuryango gusa kuri distance itandukanye n'iyabandi. Uravyumva? Ukaza ndatahura igituma Imana mu kubwira Yosuwa yambwiye ati Yosuwa shika mushirama, Yosuwa ngo hanusha, Yosuwa shika mushirama. Erega abantu b'Imana ari gihe uburi complexe, hari gihe wumva ikibanza kikuruta, hari gihe uri kuri mvuti mbega je nzokora gute nka Mose. Aha rero ni ibintu bicika dangereux mes chers amis. Bona sifuye sana. Kandi ashaka uno munsi gutusha ku kintu citwa originalité. Urisa uri special. Uravyumva? Byafashe Imana imirongo myinshi kugimbwa ati Yosuwa je nzobana nawe wewe nkuko nabanye na Mose. Nuvuga ngo Imana ivuze ngo nzobana nawe nkuko na office ama confidence no mu maso regea tu. Uravyumva? Mu majambo Imana yamubwiye ngo ati nzobana nawe shika mushirama. Uravyumva? Kuva hariya gushika hajya anya nawe ndahaguhaye. Imisi yawe yose yo kubaho uzobaho gushika gusa urupfu ariko rubihinduye, ariko umunsi uzoba ukiriho. Uravyumva? Umunsi wose uzoba ukiriho wowe nta kintu na kimwe kizoguhagarara imbere. Imana ikimuhamagara muri mission yamaze gutangira isezerano, muko muranyumva neza. Yari yavuze kuva mu gihe ca Abraham ngo abana bawe nzobaha iki gihugu muzokiganza. Bona sifesa. Yari profesi ya kera. Yosuwa aje gushitsa ivy'Imana yamaze kuvuga kera. Imana nirihindukiza ku mugambi wa Israeli. Nukuvuga ngo Imana Mose arapfuye irikikurikirana umugambi ifitiye Israeli. Ariko uyu unya uravyumva amajambo Imana ikiramubwira nirikirahagarara cyane kubijanye n'umugambi ifitiye Israeli, kuko ivyo ni aki. Hari bitangaza vyinshi vyabaye, hari intambara nyinshi bagize gute, ariko Imana ije kumuhumuriza sur le plan personnel. Yosuwa ndi kumwe nawe. Kwa kundi nyene nabana Mose nawe wenyene nzobana nawe. Imana itangura kumubakamwo, kumukreamo confiance. Haleluya. Kumushiramo gose imbaraga kugira ngo yiyemere, kugira ngo yumve ko bishoboka, kugira ngo yumve ko bitamuvako. Reka kwikompaha n'uwo havuye, reka kwigereranya n'uwo wasubiriye, reka kwigereranya n'uwo wabikoze. Uravyumva? Si kibazo ciwe, ni kibazo c'uwo hagararanye nawe. Uravyumva? Mbwira mu nchatse bihagaze kuwo muhagararanye. C'est ça la différence. Différence ni hagaze kuri caractère na personnalité y'umuntu, ni bihagaze kuri experience y'umuntu, bihagaze kuwo bahagararanye nawe. Haleluya. Bona sifuye sana. Ambwa rero shikama, prends courage, shikamushirama. Uravyumva? Ijambo ryanje nturive kwimbere, kumurango no mwijoro ugiyumvireko. Nico uzoba uri kurakora cyose kizororaniko, ariko nzokwamana nawe. Ibintu rero biragoye. Nimba ari ikintu nabonye mu ishengero, bien niki gufasha umuntu uko yiyizi, ukamukuramo uko yiyizi, ukamereka uko Imana iri kiramumenya. Kuko ijambo ry'Imana rituje ko riduha identité yacu nshasha tutigeze kumenya, ikatubwira uko itubona n'uko idufasha. Abantu benshi birabananira kwinjira neza mu mugambi w'Imana no mu murongo Imana ibahamagariramo, kuko badashaka kwemera. Bagomba kuguma bemera ivyo babwiwe n'ingene bakuze, ariko bikabananira kwemera igicapo gishasha Imana iri kiraza. Kandi nta uzoshika gushika utahuye neza yuko cette fois-ci si jewe ariko niyo. Bona sifuye sana. Bona sifuye sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari umuntu mva arantuko turagenda. Reka mandanye mvuge gucyanya.
ngira nakubwire ngo Mose na Yosuwa bari batandukanye. Mwandike ahantu ndakwereka ama difference. Uravyumva? Make nashoboye gusuleva kubijanye n'ibibatandukanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikintu ca mbere ugomba gutahura, sivyo? Mose yatwaye imyaka 40 vuga uti kahante. Yosuwa nawe yatwaye ubwoko bwa Isirayeli imyaka 30 bagira konkete. Bimufata imyaka 10 kugira ngo yetablise imiryango yose mu bibanza n'amatongo Imana yabahaye. Mu yandi majambo, ministeri ya Mose yamaze imyaka 40, ministeri ya Yosuwa imara imyaka 40. Sivyo? Bose ni 40, siko? Mwavyumvise neza. Ikindi kibatandukanya, Mose yajabukanije abantu ubugaragwa, ariko Yosuwa na wene yinjije abantu mu gihugu c'isezerano. Haleluya. Cyo ni cambere. Ikindi nacone mu burongozi bwa Mose yari umurongozi, ari afise tempérament, uravyumva, yiyoroheje, novuga no mwita yari mu leader politique, novuga umudiplomate. Umuntu agenza buhoro kandi umuntu uravyumva, umuntu nyene yiyoroheje, uravyumva, niko Mose yarari. Ariko kandi Imana mu guhamagara Yosuwa Imana yamuhamagaye nk'umurongozi w'umugwanyi. Yosuwa yaragwana, Mose nawe yarateka imitwe. Sivyo? Mose yaramanaging abantu, uravyumva, muko bameze. Yosuwa nawe nta kindi kintu yarazi atari kugwana. Sivyo? Ikindi kigira gatatu, Mose mu gihe ciwe cyose cyo kurongora yabaye umuntu gushika naho Yetiro yamusanze akaza kumuhanura. Mose yabaye umurongozi, yarazi kumviriza abantu cyane, akumviriza n'imyidogo yabo, bakidoga kumviriza, bakidoga gakaruma ibintu. Igihe cyose yamari wakarumisha vuga Imana rigira ribarandure, igihe cyose yamari waja kubatabariza imbere y'Imana igihe bidoze. Yabaye umuntu yashoboye kuba patient mu kumvira imyidogo yabo bantu no kubihanganira. Sivyo? Ako Yosuwa waza ko rameze gute? Uravyumva? Yosuwa wewe, uravyumva, yahanganye n'ikintu citwa ubunebwe, paresse. Mu gihe ciwe cyose cyo gutwara yagize confrontation, yahanganye n'ikintu citwa gusamara n'ubunebwe mu gihe cyose cy'ubwoko. Sivyo? Sinivyo gusa, kandi agira gute? Abakura mu ubwoba bw'abanzi. Mwibuke ko Yosuwa Imana yamuvanye mu ubwoba, muravyibuka. Ariko nawe ministeri yiwe yose yamye igihe cyose yumvisha abantu ko bagomba gukora, yamye yumvisha abantu yuko bagomba kuva mu bwoba. Niko yabayeho Yosuwa mu gihe ciwe. Abakuramo ubunebwe, abakuramo no gutinya umwanzi. Sivyo? Ikigira kangahe? Kane. Mose yarongoye nk'umwungere vrema, afise umutima w'amahoro. Ariko kandi Yosuwa we yarongoye nk'umukomanda ari dur. Yosuwa ntiyorohereje abantu. Yosuwa yabaye umusirikare akaze cyane kandi ntigeze yorohereza abantu, yababereye dur. Sivyo? Ikindi nacone, mu gihe cyose bagira inyota, Mose yabaye wa wundi aja kubaronderera amazi. Ariko bamaze kugira ikanani, batanguye kujabuka, igihe cyose bo banyotegwa, mu gihe ca Yosuwa yababwiye ngo nibiyimbira amariba yabo. Mose yabahaye amazi bamusavye, Yosuwa nawe nabwiye ngo nimugende mwimbe, umwe wese aronka iriba ryiwe, aronka amazi yiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndashaka kuvuga iki muri aya ma difference yose? Ndashaka kuvuga ngo Imana ihinduye ibihe vyawe, Imana ihinduye sezo y'ubuzima bwawe, ishobora kugushira munsi y'uburongozi bw'umuntu atameze nk'ivyo wigeze umenya. Kandi ahanya ndashaka unyumvirize neza cyane. Abantu benshi baravuga ngo uyu unya ngo n'umwana spirituel wanaka. Reka nakubwire, kuba umwana w'impwemu w'umuntu ntibihagaze muri style zisa. Sindi umwana w'impwemu w'umuntu kubera tuvuga ubutumwa kimwe, kubera dusimba kimwe, kubera tuvuga twiyoroheje kumwe. Ikigaragaza appartenance, ikigaragaza ubwana ku muntu, uravyumva, ntigihagaze cyane cyane kuri forme, ariko gihagaze muri fond. Nukuvuga ngo ndi umwana w'umuntu, uravyumva, ndi umwana wanaka mu mpwemu, apana ko mvuga nkawe, ariko ikigaragaza ubwana n'ama principe n'ama valeur ubuzima bwawe bugenderako. Uwakureze aguha les valeurs.
uwakureze akwenkiruka le principe, agushiramwo ingingo ngenderwako, ingene ukora ibintu, ingene utahura ibintu. Uravyumva? Aguha ivy'agaciro vyo kugororoka, aguha ivy'agaciro vyo gutinya Imana, aguha ivy'agaciro vyo kubaha abantu, aguha ibintu vy'agaciro wemera ukoreramwo, ariko ntagutransmeta la forme. Una musi kubera abantu kutigishwa ngo jya ngo numwana wa naka, ngo numwana wa TDJX, mwahuriye he? Numwana wa TDJX kubera avuga ngo no oyaye, kuba umwana wa TDJX si mu buryo ajugumira, si muri forme, ntibihagaze mu isura yo hanze ngene ibintu biri presente. Kuba umwana w'umuntu bihagaze, uravyumva ku ma principe. Yosuwa yari umwana wa Mose, no mwita mu buryo bw'igikorwa canke mu buryo bw'impwemu, ariko kandi mu buryo bw'imikorere ntibari bameze co kimwe. Ikirere nico cica abantu. Una musi abantu bariko baratakaza originalite. Una musi abantu bariko baratakaza ukuntu bameze. Uje gusubirira umuntu akomeye, ugomba kwigira we. Reka nakubwira igihe cyose uri kurigira nk'undi muntu, uri kuratakaza amavuta yawe, uri kuratakaza efficacité. Reka nakubwire abantu b'Imana, mushimire Imana uko muri nuko mumeze. Bwana asifiwe sana. Kuko reka nakubwira ikintu kimwe, Imana igomba guhindura saison, Imana igomba guhindura ibihe mu bantu. Imana aratahukanye Mose, arataha izana uyundi muntu yari dur. Narabonye abakristo bibuka amashengero ngo pasteur, ngo je ngo pasteur wanje ngo hari umuntu ankunda aguma ansoma à gauche à droite, ngo ariko ngo uyu mushasha ngo naronse ngo ntansoma. Uravyumva ngo ndabigitsure. Reka nakubwira ikintu kimwe, hari Imana iguhindurira. Abantu benshi bagenda batarukwa nk'igikere cahiye. Uravyumva bahunga forme na systeme, ariko Imana ni ya indi nyene ya determine ibihe vyawe, iraza aho uteye, iraza ivyo ukeneye. Ejo izoguha umukoresha atameze nk'uwa mbere, ejo izoguha ikintu kitameze nk'icumenyereye. Reka nababwire abantu b'Imana, iyo turi abantu bari attentif ku Imana igomba gukora, tugomba gusuzugura ikintu cyitwa forme. Apole yabivuze ko ejo no musi yabivuze ko aratazira. Reka nababwire abantu b'Imana, habitude n'ibintu tumenyereye nivyo bintu vya mbere vyica umugambi w'Imana mu buzima bwacu. Bataririmbye indirimbo zishushe simhezagirwa. Ukazuba ngo pastor ngo baririmbye wanyu ngo mazimisi bataririmba izishushe. Uravyumva? Ege izishushe jo raziboneye mu Imana. Ariko no musi Imana iraguhinduriye, izanye izoroshe. Kandi niba umutima wawugurutse, uraza kubonera Imana mu vyoroshe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 55, akavuga ngo nkuko isi n'ijuru byitandukanye, nkuko isi n'ijuru bitandukanye, kimwe kiri haje ikindi kikaba hajya, niko n'ivyimviro vyanje n'ivyimviro vyanyu bitandukanye. Umuntu w'Imana agomba kuba afise iyo maturité yo kumenya yuko Imana irahindura forme, ariko kandi irapoursuivre umugambi wayo muri fond. Mose yarapfuye, ariko umugambi w'Imana ni wahagaze. Ariko umu acteur uwurongora niwe yahindutse. Kuko Imana itazanye umuvyeyi ameze nka Mose, aguma babembereza, ababwira ngo sheri shushu, ababwira ngo bakata. Kubera iki Imana itabazaniye umuntu ameze kujya? Imana yazanye yundi kuko yari igira ibinjize mu kingine kipindi tofauti na kipindi cha kwanza. Bwana sifiwe sana. Sasa wakati mwenye anataka kugeuza, anageuza vyote. Anaweza kageuza tana tete. Reka nakubwira ikintu kimwe mu buzima bwawe, wirinde. Reka nakubwire, byari byoroshe yuko Yosuwa atangura kwigira nka Mose. Byari byoroshe ko atawugira nka Mose kugira ngo niba mukompare. Ariko abantu b'Imana, comparaison, kwigereranya biratwishe. Uravyumva umuririmbyi akoroja kuririmba, akashaka kuririmba nka naka, ijwi rigasarara, kuko wowe ni wahawe kuririmba gutyo. Umuvuga butumwa agenda kuvuga, agashira importance muri forme, agasimba tukabura n'icari karavuga, kuko wasimvye nka naka, ariko usimba uri tono vide canke ari ata substance irimo, ibintu biragaragara. Si ibintu byo gutravaya hanze. Ariko kandi reka nakubwira ikintu kimwe, igihe cyose Imana iguhamagara, yari izi kumeze gutyo, yari izi ko oroshe, yari izi kukara, nta na rimwe reka nakubwire izokoresha uko kuntu kwawe nyene umeze, igukoreshe kandi ugize efficacité. Igihe cyose uzotahura yuko udakeneye kumera nka naka. Haleluya. Ngira umuntu mwicaye nta competition. Bwana asifiwe sana. Nta competition. Hari n'abakristo bashira abakozi b'Imana mu mubiri ngo yongo shango ngo urigisha ngo naka karigisha akakubwira naka naka ni naka, naje wendi jewe nduyu meze gutya nyene, ndabikora gutya nyene.
imana yantoye izi ko meze gutya nyene umwanya itarahindura ingene meze gutya nyene ariko kandi uko meze irafise abantu imana ishaka ko babibenefisi. Haleluya. Rero reka ndababwire abantu b'Imana ntutakaze icurico. Utanguye gusenga uhindura ijwi ugasenga nkanaka. Unaka asenga ngo ukazamumise umuntu uramuhaye mikrofone ugatangara akagira ngo ukamenga ubonye nako ugati Imana yanje umuntu we yabaye kira. Reka nakubwira Imana yagutoye ikuzi. Kandi yakubwiye ngo nzobana na wewe ngo nzogukoresha umeze nka Mose nzobana nawe nkuko nabanye nawe. Uravyumva muri difference zanyu ndi wawe ndashobora kuza kaba hagati yanyu kandi nka profit iyo difference ukagira efficacité Mose atigeze agira. Haleluya. 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 Reka nakubwira ikintu kimwe ikindi nacone mu gihe ca Mose uravyumva Abisirayeli bajya manu ivuye mu ijuru. Mu gihe ca Yosuwa batanguye kujya ivyimejeje mu mirima. Haleluya. Nta manu yari ikihari, nta mukate uvuye mu ijuru ari ukihari, ariko bari batanguye kujya insoromano ivyimbuye bivuye mu mirima. Haleluya. Mu gihe ca Mose hari ikintu bita tente d'assignation. Uravyumva hari ikintu citwa ihema ry'ibonaniro, ariko kandi uravyumva hakongera hakabaho ikintu citwa colonne de feu. Uravyumva colonne ni igiti mu Kirundi inkingi y'umuriro. Uravyumva ngo igihe cyose baba ari mu ijoro inkingi y'umuriro yatuna imbere yabo kuko bari no mu bugaragwa. Iyo nkingi y'umuriro mu mbeho yo mu bugaragwa no mu muyaga iyo nkingi y'umuriro yarabasusurutsa. Hama kandi ku murango igakoresha igicu kiri hejuru mu kirere. Mu gihe c'uruzuba cinshi igicu caramortisa caragabanya uburemere n'ububabare bw'izuba. Uko niko byari bimeze mu gihe ca Mose. Ariko kandi mu gihe ca Yosuwa nta hema, nta nkingi, nta gicu. Uravyumva ibyo byose nta manu. Ariko mu gihe ca Yosuwa hari isanduku y'isezerano. Bwana siwe sana. Haleluya. Haleluya. Kubera iki hari isanduku y'isezerano? Mu isanduku y'isezerano abantu baratubaje ngo pasteur baratubaza no ku matelefone bakaza muri communication bati kubera iki mwagize isanduku muri 2013. Reka nabwiye mbwira mu chance yo kuguhamba. Haleluya. Mbwira mu chance busoma Bibiliya. Haleluya. Muri iyi sanduku murazi ikintu cari kirimo. Muri iyi sanduku harimo témoignage y'ingene Imana yagendanye na Mose. Reka ndakubwira ikintu kimwe numvise no musi nashatse gukosora abantu. Uzosonera umuntu wese agukurira mu kintu cyaco cyose Imana ikiraguhamagarira. Tumenyereye kubona abantu imisi yose igihe cyose uri critique, igihe cyose urahinyurira mu mutima abakora ico bibaza ko wogikora neza. Ariko nyina bw'ikintu kimwe ngo iyo ucitse umukristo akuze nuhinyurira mu mutima canke nukritika abakora ico utarakora. Uravyumva? Ahubwo igihe cyose urabarespecta. Imana yarampaye kurespecta. Uravyumva hari umupastor yegeze kubimbarira kera. Ako Imana yarampaye kurespecta n'umupastor anduta 6 mois za ministère. Kuko utarashikayo ntushobora kumenya uburemere. Iyo ubonye uwagutanze gukora ico kintu uramurespekta ko natarakivamo. Peu importe ingene agikora neza canke nabi, ariko kandi ngenda kubwira ikintu kimwe ngo Imana mu buryo bwose umugambi wayo urabandanya. Umurongoza aba mwiza ataba mwiza umugambi w'Imana urabandanya. Abifise mu ruhara atafise mu ruhara umugambi w'Imana urabandanya. Reka ndakubwira ngo mu gihe ca Mose ega Imana aramuhoye intege nke kanaka. Ariko kandi ntihari yakenewe ko Imana igaruka gukora muri forme yakoreyemo mu gihe ca Mose. Uravyumva kandi turi mu gihe ca Yosuwa. Ariko kandi icasubiriye ibimenyetso by'ubwiza bw'Imana cacitse isanduku mu gihe ca Yosuwa. None mu sanduku hari mwiki? Mu sanduku harimo inkoni ya Mose. Mu sanduku harimo umukate bariye mu bugaragwa witwa manu. Mu isanduku harimo ivyagezwe amabuye vy'ibisata ariko ivyagezwe vya Mose. Mu isanduku harimo Urimu na Tumimu bakoresha mu gukonsulta volonté y'Imana. Ibi byose byari biri mu sanduku. Ya sanduku mwatinye. Ibintu byose byari muri iyi sanduku
urabyumva muri passation ya pouvoir hagati ya Mose na Yosuwa, umwe ntiyasubiye kubona Imana mu buryo bwa kera, ariko yagiye kwibona muri nouveauté, ariko kugira ngo isandugu yerekana ubwiza bw'Imana rikaba ririmo témoignage y'Imana yakoze. Imana yashaka gushingira intahe yuko wa mugambi nyene natanguye niwo ngiriko ndashishikara. Nico gituma icerekana ubwiza bwanje ni témoignage yerekana ingene natanguye, kandi kugira ngo ndabasure yuko nazobivamwo ntabashikanye i Kanani. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ndavuga ngo mu buzima bwawe ugomba kumenya wewe urinde usa gute. Barizo umuntu mucati wewe urinde usa gute. Kari umuntu yagukoresha n'umuntu yaguhebera. Uno munsi umuntu agukoresha n'umuntu ari dur. Urikura duha imitwaro y'amasengesho ngo pastor ngo musenge ngo akazigenda kavemwo ngo uyu muntu ngo ari difficile. Uyu muntu ari difficile. Natwebwe n'ukubura discernement twatuja ngo man mu izina rya Yesu mukure munsi y'umuntu ari difficile, ugasarara bakaguha n'amazi, ariko Imana nikuvane munsi y'umuntu ari difficile, kuko Imana mu guhindura saison igihe ikwinjijemo icita ciza ayigushize munsi y'umurongozi ari difficile. Ushobora no kukavamwo ugahusha etape iri important mu buzima bwawe, kuko warafinishijwe cyane kurusha uko realite hanze imeze. Ubu Imana iguhaye undi muntu agiye kugutaya, agiye kugukarisha, agiye kugusongora, agiye kukugira mwiza. Mureke agukarishe gushika iyo saison iheze, gushika uzo muri possession ya Kanani yawe. Ariko kandi hari igihe bikenera yuko Imana iguhaye Yosuwa akakubera dur, ukamusaba amazi ava ngo yivome. Ko Mana ngo uyu ni umupasteur, ko Mana ngo uyu ni umuntu w'Imana. Ego ndi umuntu w'Imana. Uravyumva? Urabona umwe wese n'ingene Imana yamuhamagaye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana ntidusa. Bwana sifiwe sana. Ariko kandi ikiduhuza twese n'urugezo ubwiza bw'Imana buri manifeste mu buzima bwacu. Haleluya. Ivyo peu importe uko Yosuwa ameze nuko Mose ameze, ivyo onya Imana igihe cyose izohagarara na mwebwe mwese uko muba musanzwe muri. Haleluya. Bwira umuntu mcane twavance gatoya. Haleluya. Hari igihe Imana ihindura uburyo bwo gukora ibintu, uravyumva, ariko ikabidahinduye umugambi wayo. Eske uno munsi ho bari abantu bariko baratahura inzira nshasha Imana ikirajana mu buzima bwabo, nimba hari uduze ukuboko kwawe. Haleluya. Haleluya. Hari igihe widogera situation kandi kaba ari nziza mu maso y'Imana, ariko Imana yaguhinduriye ibihe, sivyo? Wahora kumbura uri prosper, uravyumva, uraciye mu kazone ka turbulence gato y'ibintu byakorotse gatoya. Bona sifesa. Haleluya. Naho hantu hari ikintu ushobora kuhigira. Wahora ukenye cyane, uno munsi Imana yakudugije. Naho hantu nyene, uravyumva, hari ikintu gishobora kukwigisha Imana muri ivyo bintu byose. Reka ndababwira ikintu kibe abantu b'Imana ngo mwige mu buzima bwanyu igihe cyose mu kubaho kwawe, wige kumenya yuko mukuri mukumeze Imana izokwama igushira umurongozi. Bamwe abagabo banyu bameze ukuntu utemera, bamwe abakoresha banyu bameze uko mutemera, abandi abarongozi banyu mu bikorwa bameze uko mutemera, abandi abapastori banyu bameze uko mutemera. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana y'amasaison yarashimye ko uwo muntu agucikira umurongozi. Imbere y'uko yajisanga kubera mudahuje, kuko twe tutagendera gusa mu bigumbagumba, kuba mudahuje ntibisobanura yuko atari umuntu Imana ishizaho hano. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Reka ndagusomere uyu murongo. Josué chapitre 4 verset 13. Aha Yosuwa yamaze gutangura kujabuka Yorodani, Imana irakoze ibitangaza kuri Yorodani, Imana irabugururiye amazi. Ngenda bibutse yuko aho semblance ya Mose na Yosuwa nuko bose ministere zabo zatanguye mu kugurura amazi. Mu gihe ca Mose Imana yuguye ikiyaga gitukura, mu gihe ca Yosuwa Imana yuguruye Yorodani. Yesu ashimwe ca. Haleluya. Abantu bari différent ariko le même Dieu. Uravyumva na même manifestation. Haleluya. Sasa Yosuwa muribuka ko bamubwiye ngo wiyaranje Imana izogushigikira. Haleluya. Haleluya. Ndabipfurije ngo Imana ibashigikire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urashobora kurenza ugwamo uwo mwubakanye umubwira ibintu, kandi ngira mpanura abantu bubatse, ndabanura ikintu kimwe natahuye, sivyo? Uretse ko ndifuza ko fin janvier duhereje amasengesho tugira séance y'amakouple gusa, sivyo?
ariko ndababwira ikintu kimwe ku muntu mwubakanye. Urabizi hari igihe ushobora kuba ufise raison mu byo uri kurabwira umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ariko kandi ngenda ikintu kimwe, kuba ufise raison, uravyumva, nta namwe Imana yakubwiye ko ufise raison, uravyumva, uba ufise uburenganzira wewe bwo guhindura uwundi muntu, sivyo? Nasanze kimwe mu ngorane ingo zicamwo n'abantu bavuga cane. Ivyo birato vyawe nakubuje kubita ngaho, reka nakubwira ikintu kimwe, ivyo birato nakubuje kubishira ngaho, après 30 secondes 40 secondes ukifata cane, ivyo birato vraiment bikura. None ivyo birato none ko hari handi babibika, murumva ko formulasi izirahinduka. None ibi birato naha nyene, uravyumva? Ariko reka nakubwira ikintu kimwe, mwese ngaha mwubatse muramaze kumenya yuko kubisubiramwo sivyo bizana change. Ntimurabibona? Nurabona ko aho kubivuga cyane umenga biguma vyiyampiya. Gushika umunsi uzohora. Hama muhemu yarakamubwira ko ivyo biratahanu babiparkinga, bifise parking yindi. Sahonye. Uravyumva? Abantu benshi ushiramwe inguvu nyinshi mu gutahuza ibintu umuntu, aho ngenda kwibutsa ikintu kimwe ngo nimba ivyo uri kuravuga ari ivy'ukuri, reka Imana ibishingire ntahe. Umunsi umwe azosinzira. Abandi barota amabanga y'ijuru akomeye kandi ahambaye, we warota ibirato yinjira mu ijuru byo vyanka, ari byo bimukwegera hasi. Guhera uwo munsi bizohindura parking, kandi wewe atakindi wasuye kuvuga. Ico nigihe Imana ihagurutse ikikorera ibintu, bona siwe sana. Rero ukwizera kuduha gukonta ku Mana ku bintu twe tudashobora kwemeza abantu. Harico ndagufashije wewe wubatse. Kandi nkunda kubwira ako kantu abadamu, hari abadamu benshi maze guhanura mu ngo zabo, nkamubwira nti wewe genda uhore. Warabimubwiye, arabizi ko utabikunde, hora. Munyuma telefone ngo guhora birafise efficacité, yes. Hari igihe bisaba guhora. Uravyumva? Kuko uko aguma vyumva cyane ahubwo biramusarisha cyane. Aho yahora ashibirato bibiri ashiraho 4, akavyimuriraho byose hari yanye. Kuko ati none uyu muntu bireke warabivuze, reka Imana nawe nivuge. Reka nabwire iri jambo ry'uyu mwaka ni jambo ridupermeta guha Imana possibilité. Uravyumva yuko twebwe tugira champ de bataille, itugira urubuga rwo kwimanifesta ko ibintu byo nyene bimwe bikikora n'ahantu. Reka ndakubwire, twarabivuze kuri bonane, igihe presence y'Imana yamanuka mu gihe ca Salomo, Bibiri ivuga ngo abaherezi baraje gukora ibintu bipfuye byabo by'imigenzo, bagira ibintu nyene bahora bagira muri kamenyere. Uravyumva, Imana imanura ubwiza, bahagarika ibikogwa, kuko Imana yamanuye ubwiza, biravyumva, bihagarika ibikogwa na action z'abantu. Rero mu buzima bwawe ugomba kumenya ryari usohoka, ugomba kumenya ryari ugarukirizaho, ugomba kumenya ryari wihotira kugira ngo Imana nayo yajise. Bona sifesa. Yosuwa 4 ku murongo wa 13, uravyumva, na 14. Havuga gute? Ingabo zabo zari 40,000 zitwaje ibigwanishwa, ziteguye kugwana, zica imbere y'Uhoraho mu kiyaya c'Yeriko. Kuri uwo munsi Uhoraho akuza Yosuwa imbere y'Abisirayeli bose. Baramwubaha iminsi yose yamaze akiriho nk'uko bubaha Mose. Haleluya. Murashobora kumfasha gusoma umurongo usubiramo buti kuri uwo munsi Uhoraho akuza Yosuwa imbere y'Abisirayeli bose. Baramwubaha iminsi yose yamaze akiriho nk'uko bubaha Mose. Haleluya. Ndakwifurije ngo muri uno mwaka Imana igukuza. Ninda kuzaga abantu b'Imana. Ninda kuza. Ni wewe wikuza. Nabakwiyumvamo bagukuza. Hari abantu bakunda abantu b'ingendanyi bagenda babadoha, abo ni abantu badashobora no kugukosora, baguma banga ngo ruwa grave, ngo uri gitangaza. Hama abandi bose batakwemera ugatanga kubekaza ngo nimunyereke utanyemera. Ngo ndumva ko abantu muri eglise ngo abantu batanyemera. Ngo nimunyereke abantu batanyemera, mbe amvuga gute? Urarushe. Nutakwemera ni kimenyetso c'Imana, kuko umunsi azokwemera nuko Imana izoba yagukujije. Haleluya. Rero reka kwera ibimenyetso ko naho wo muniga ngo ntakwemera, hari abandi 10 batakwemera. Sivyo? Imana ni ikuza umuntu, bantu b'Imana. Bapendwa, Mungu njoo anainuaka. Haleluya.
imana niyigukuza. Yesu ashimwe cyane. Reka kwisemba patron wawe, reka kumutwenga n'amamisikire agira yidevelope mu misaya, ufise surihe za fo kubera akunda abatwenga kumenda cyanya n'isazi zirahagarara ntunabibone. Uravyumva wacitse umuseducteur. Reka abantu b'Imana wikintu kimwe, twe nituraba seducteur, twe nituresha abantu, twe niturondera gukundwa. Oyaye, kuko reka kurondera gukundwa, kuko hari Imana izoguha message itari populaire, hari Imana izogutuma ku muntu ijambo ritamuryohera, uzomutakaza. Ikibazo cyo gukundwa no kudakundwa we cirengagize. Nimba wakuze udakundwa ukaba wahamagariye gukorera Imana, ndasenga Imana yanje ngo muri kino gitondo ikubohore inkurikizi zose za manque ya affection. Kuko umuntu w'Imana ntarondera kwikundwa kaza, umuntu w'Imana Imana iramwempoza, niramukuza. Haleluya. Ngo aba bantu ngo Imana ikuza Yosuwa, abantu bamwubaha nkuko bubashe Mose kubera iki Imana ikoze abantu b'Imana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Imana yatabaye ubwoko ibereka ibitangaza, ariko mu kubereka ibitangaza Imana yagizemo na ka promotion ku muntu wayo. Kuko yarabona yuko naho bariko baramukurikira, bamwe bamurindiriye kw'intege nke, bamwe bamurindiriye ko amayesheke. Imana irabizi yuko rimwe na rimwe ari ikeneye guhagararana nawe. Irabizi ntitubikeneye no kubisengera, sina sujet ya prière, ariko nimba uri mu mugambi w'Imana igihe kimwe Imana izozihagararana nawe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ngira no mucyo ati agira arangize rero. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ni bangahe uno munsi batahuye yuko udakeneye kwigira uwundi muntu, ariko witegeka Imana igukoresha mu buryo bwawe bwo kumera. Haleluya. Ntibisubire kukuvuna mama, ntibisubire kukuvuna. Hari n'abantu batumanipira kuvuga ngo yongo urazi ngo kera ngo naka ngo agikora ibi bintu ngo abikora gutyo ugasanga umuntu ari impande yawe. Cyangwa ugasanga umugabo wawe arakuje ko ngo yongo urazi ko ngo vima ngo ujye mugore ngo wakrema ngo ndakunda ukuntu ameze. Ngo yakira abashitsi batwengeye cyane. Ngo ameze neza. Kumbe ariko arakubarira. Biramunaniye kukubera claire ko ashaka ko wakira neza akoresheje umugore wa krema. Hama nawe ugacutanga kwinjira mu birato by'umugore wa krema. Ukinjira mu matalon yiwe. Uravyumva? Ugatwenga nabi ntibigende neza. Reka nakubwira ikintu kimwe. Reka ndabikubwire muntu w'Imana. Ntibikeneye kumera nk'umugore wa krema. Mera nk'umugore wa Bekimasi, ko kuntu nyene wimere nkawe uko nyene uri. Uravyumva? Urabona? Kuko uko ukumeze nukumeze. Bona sifesa. Ariko nimba atajwi rikwagiriza mu buzima bwawe, shishikara. Uravyumva? Haleluya. Ntiduhindura à l'image des hommes, duhindura à l'image de Dieu. Il est la référence. Uravyumva? Niwe citegererezo, niwe kunengesera kose kuba umwana, niwe la perfection. Uravyumva? Niwe gusayangana kose. Igihe cyose mbona ukondi ni compara nawe nkabona sujet de prière. Kuko mukakrema arashobora gutwenga, ariko bamubwiye kuva kera ko kutwenga neza, ntanatwengesha umutima, atwengesha ubujyajya. Ukacutanga gutwenga nkawe? No. Mbwira umuntu wicaye uti ba wewe sha. Mumbwire no kuruti ba wewe. Wibere wewe. Bwana sifiwe sana. Hama Imana izigushingira intahe, hama Imana izigusige, hama Imana igushoboze kujabuka Yorodani, hama Imana ikugwanirira intambara zawe. Uri wewe. Abantu bazovuga ngo kijya kintu nikimeze neza nikiri sempa, ariko Imana iragikoresha. Ivyo nivyo vyama bituma Imana ituruta. Ngo Jesse imeze nk'abana b'abantu, sincagura canke sinapresse nkuko abantu bagira gute. Ariko umuntu wese arahambaye Imana amutoranisha. Umuntu wese arahambaye mu murongo Imana imuhamagariyemo. Iki nico gituma abantu banga kwinjira mu muhamagaro w'Imana, ngo pastor ngo ne kuvuga ko Imana amuhamagariye kuvuga ijambo. Ngo nango je ngo nzoshobora kuvuga nkawe ngo nsemerera. Reka navuga ikintu kimwe, natwe ge dusemerera hari gihe turuha. Ntukereye gusemerera, vuga buhoro buhoro. Ivyo Imana ntibihagaze muri forme, ariko consistance y'ico uri kuravuga niyo caje gikomoka, uzokwivugira buhoro buhoro nkuko ubunya. Urabizi mpora numva Apollinaire avuga buhoro, yigisha buhoro, nkumva umenga ndagwijijwe n'ubusa. Hari gihe ahora agira conclusion maze nk'igihe nigisha sujet agaca yigisha ubundi buryo buhoro buhoro. Aho nkabwira madame ntako je nanje nakeneye kuvuga buhoro kwe. Ako ndakunda abantu bavuga buhoro.
ubona baryoshe kumviriza, niba kumena amatwi. Iyo nicaye hajya umuvuga ubutumwa avuga cyane amena amatwi, nkaca niba ko nande ndayabamena, nkavuga none gamuhemurira ntiwompa gutekana. Uravyumva? Urabona hari n'igihe madamu arambwira ati buhoro buhoro hari igihe udusiga cyane, nkaca mvuga niba vyamaze kwaka kandi nkorera Imana n'amayemoso yanje sinihoniya. Uravyumva iyo vyacomotse siba nkigira maîtrise, aho nca ntagaza contrôle biba vyamaze kugira gute, ako nande ndavyifuza kugenda buhoro buhoro, ako sindi complexe. Oya, no, sivyo? Biro mwicane turere turarangije rero. Ngenda basomere chapitre, bona sifesa. Kandi iyo chapitre ngenda ibasomere mu gifaransa, bona sifesa. Hama basenzi mu nsengere, bona sifesa. Iyi natanguye mvuga ngo Imana uzoyiha izina. Bona sifesa. Reka nababwire abantu b'Imana. Ndashaka kwiadressa ku muntu yibaza ko afise ingorane. Ngenda kubwira ngo muri izo ivyo wita ingorane ugiye kuharonkera izina Imana. Reka ndababwira ikintu kimwe, nta témoignage yexista hatabanze kubaho souffrance. Igituma umuntu ashinga intaye nuko abaheje guca ahantu hagoye. Hama nasanze rimwe na rimwe biratugora kumenya Imana kiretse tumenyane nayo muri experience difficile. Kuko ico twego no munsi turi kirafitanye isano na parcours yacu. Haraho naciye, hari ivyamfyonze, hari ivyankanye, hari ivyangize gute, hari ivyagize gute, ariko no munsi avec un recul iri important. Ndavye muri kahise ndatahura yuko ivyo naciyemwo naho rimwe twabiciyemwo, madame arabizi bimwe tukabicamwo turira. Uravyumva? Ubu ndatahura yuko ajya marira yari préparation kuri ministère. Singibituka nkuko nabituka kijya gihe, ariko ndavyaprecia nkabiryohererwa. Nico gituma yo ndakubonye ufise isura nguri mu ngorane wahwereye wabaye tabane, mu mutima wanje ndavuga ni nabadu. Nimba Imana ikira guhamagara irakanya, ironona, irica bimwe bimwe, irasambura. Yarabwiye Yeremiya ngo ndaguhaye ubasha bwo kurandura, ndaguhaye ubasha bwo kudetruiza no gusubira kwetabirisa ibintu bishasha. Mbere yuko Imana igira icikoze, hari ivyo ibanza gukuraho. Hari abantu Imana ikira kuramwa amanyama, biragoye gukura amanyama. Uravyumva? Hari abantu Imana ikira kuramwo uravyumva kumetriza ibintu byose n'amatelekomande. Ufise amatelekomande y'ubuzima, wamye telekomanda abantu urafyonda, umuntu agatwenga ugafyonda ibintu kagagute. Ako rero Imana aguhaye umugabo badafyonda, urafyonda ntizifata umenga zaheze battery. Uravyumva? Kumva bitariko biragenda uko vyahora bigenda, ugatangura kuba fisi, ugasaba ati mwizina rya Yesu, oya Imana yakabateye ubu harageze ko nabo ba telekomande. Bona swesa. Nico gituma uru rugendo ruryosha. Haleluya. Rurimwe ibihe vyo kunesha, birimo n'ibihe vya souffrance. Nico kiburyosha. Kandi muri vyose abamerewe neza n'abamerewe nabi tugahurira ngaha anya twese, utubonye tudugije amaboko ukatubona turiko turakora mosozi, c'est la même chose. Uturabiye hanze ntumenya abanesheje n'abaneshejwe, ariko kandi ibwina twese tuko twiyadressa ku Mana imwe. Imana itahura situation zacu. Bwana sifiwe sana. Ndavuze ngo Bwana sifiwe sana. Ndavuze ngo Yesu ashimwe cyane. Emerera Imana, haleluya. Emerera Imana mucana aho hantu gushikaho yene hagurukika gushingira intahe igahindura ibintu. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi minsi ndahura n'akantu nkumva ndashatse kwiyenketa, nkaca nibuka mu mutima wanje, uyu ni umwaka wo kubona manifestation, ni umwaka wo kubona Imana imanuka. Nkaca numva iryo jambo ryo rampowesheje. Ijambo riraduproteja, ijambo riradushiraho uturimbi, ijambo riraduhumuriza, ijambo turarihagarara ko uruhagarara rugahera tukarimira. Reka ndakubwira ikintu kibiga muntu w'Imana, aho uri hose aho uhagaze hose, reka ndakubwira ikintu kimwe ngo mu gihe gikwimana izo gushingira intahe. Umwanya itaragushingira intahe, jabukana abantu Yorodani, kora ivyo ukwiye gukora gushika ikujabukanye, gushika igushingira intahe. Haleluya. Amina. Navuze rero ngo nshaka ko twese dusoma mbarizo mu cyane. Urafise Bibiliya yawe? Mwese muduzama Bibiliya yanyu. Tugire finale. Ndabereka ingene Dawidi yatahuye Imana. Bona sifesa. Haleluya. Abantu bamwe ngaha muri mwebwe Imana mugiye kuyiha akazina k'ubuhizi. Bona sifesa. Abandi mugiye kuyiha akazina. Reka nakubwire, bamwe Imana barayibonye muri fasi. Uravyumva bayibona mu nyonga hayo. Ariko kandi Imana ikira kwemera kuguhindukirira, igira ikwereke mu mugongo hayo nayo. Abandi yaberetse profile igira bereke mu nyonga. Reka nakubwire, igihe cyose Imana imaze kubona ko twagendanye ibintu bitahura neza, irahindukira ikanyereka ibindi ntarabona. Yesu ashimwe cyane. Ariko mu mwanya irahindukira numva umenga ndapfuye, kuko hari ibintu biko birahinduka. Ariko reka ndakwibutse ko ni just Imana ikirahinduka, ikwereka urundi ruhande rwayo utazi. Hamumenye irindi zina, nimba bamwise Jehova, ubu nawe ugiye kumwita Jehova Shalom. Uravyumva? Igihe cyose uzomuha izina bivaye n'ingene muko muragendana. Ndabipfurije muri no maka ngo bamwe mu mazina muzomuha azobara amazina jaye n'ingene yakwimanifeste. Ko Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Dawidi yamenye Imana agira uko ayimenye. Nababwira rero ngenda basomere mu gafaransa keza cyane. Bona siwe sa. Haleluya. Muhemu yarampe accent nyene. Uravyumva? No mu Faransa ari ngaha ni mutraduise. Bona siwe sa. Ako rero nawe usome muri navuze ni umwe wese asome muri Bible yiwe, sivyo? Ako nshaka mu observe nta mwanya dufise ndarangije mpejeje ibiyinya nsengera abantu b'Imana muri kino gitondo. Sivyo? Ariko kandi ndashaka umedite kuri iyi chapitre neza, sivyo? Samuel wa kabiri. Iyi ni devoir à domicile ndabahaye muja gusoma muhira musubire kumedita. Uwo ni Dawidi ahejeje gutabagwa n'Imana. Ahejeje guhura n'Imana. Bwana sifiwe sana. Ahejeje guhura n'Imana, ukuntu yayibonye, ukuntu yayise, ico yatahuye. Ahejeje kubona Imana imutabara, sivyo? Numva ashaka kubivuga nk'umuntu nuko nabuze umuntu ngaha anya yagize ibintu vya poesie, yavuze ama poème. Ako jenda nanje numva ashaka kubivuga muri yo. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul. Il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens de sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu dans son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, c'est bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec les pervers, tu agis selon leur perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Il me conduit dans la voie droite. Il rend mes ennemis semblables à ceux des biches. Et il me place sur des lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut.
et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue de la rue. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je connaissais pas m'est asservi. Oh lo 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 lo. Abantu abo ntarinzi uravyumva wabashize musi ububasha bwanje. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils vivent l'Éternel est vivant. Et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son nom, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Haleluya. Haleluya. Mbwira umwicarane tuko niko Dawidi yabonye Imana. Nawe ndakwipfurije kubona abansi baba baguhindukiriza umugongo birukanka. Ndakwipfurije kubona abansi baba batabaza uhora atakibatabara. Ndakwipfurije kubona Imana ihindura situation yawe. Haleluya. Kandi nawe uzoyita izina. Dawidi muri iri jambo ryo muri Samuel yamwise Monhoshe. Niko kajambo kidegaja Monhoshe. Umwitande se, umwitande wewe. Umwita gute? Haleluya. Ndakwipfurije umwaka ngo uronke izina Imana. Bivaye n'ingene wayibonye mu ntambara zawe. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Haleluya. 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 Amina. Reka duhagurutse dusaba Imana kugira ngo nkuko duhagaze kuri rino jambo, kuko Imana yakujije Yosuwa nawe igukuze muri uno mwaka. Haleluya. Wisigireho. Haleluya. Wihweze. Uramenya ko je nduhora. Wese ashimwe cyane. Haleluya. 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 Fata ukuboko kuwo muntu mwicaranye dusengere hamwe. Duhamagara Imana muri kino gitondo. Haleluya. Haleluya. Imana izokoresha inzira zitandukanye. Ejo Imana yiyerekanishije umuriro, ubigiye kwiyerekanisha isandugu. Reka kuvuga ngo Imana izokorera muri za ndirimbo wumvise ejo. Reka kuvuga ngo Imana izokorera muri kwa kundi byagenze ejo, ariko igiye kubikora mu bundi buryo bushasha. Ese ashimwe cyane. Nubohoye na temanyaje yo muri kahise, ariko witega igihe gishasha Imana igomba kuzana imbere ubuzima bwawe. Haleluya. Ba bantu nyene bumvira Yosuwa nibo batabonye igicu, nibo batasubiye kubona umuriro, nibo batasubiye kumva ivyarivuzwe mu gihe ca Mose, ariko bagiriye confiance Imana. Imana yimanifesta muri forme zitandukanye, ariko témoignage y'Imana yamiza gukonfirma la même chose. Haleluya. Haleluya.